Amede ntitwe umunsi nukuri ntitwora kukabajede nk'ububazo murizo w'imbwa atacuri bumariri uri umwanditsi ubuze ibintu bigiye bitandukanye tuvuze ati ingunguru atakirimwo ivuzo rwamo cyane uwo mugano usiguye duhura sami no muri filime yanje ya mbere yarimwo abeshi n'umunyenga ikosa rihari sami ari karakora nuko yavuze ngo yara ngo byose ngo navuye mu maboko ye ibitutsi byose antuka mu mwihanganire niko yabaye babugereranya n'abantu usanga bagenda bavuga cyane mu mvugo zabo ari kwisigura berekana ko ari beza canke barenze mu masinema ndundi ariko araduga uyu munsi harimwe abantu we uvuga ati warafashe ukuboko uramwereka filime ukuntu ikogwa mu majambo make waramuye nitwe umunsi nukuri ntitwora kukabajede nk'ububazo murizo w'imbwa atacuri bumariri reka widondora abakunzi b'inyishu media nabaramutse ndabaramukije abakunzi ba nyishu media umuhungu aracanganya cyane aho urumvise ko atanguye kuducanganya ukuntu bana ni hatari nitwa Manirakiza Amede yo mazina yanje Muhajambo makeje ho narinda kuzi abatari bwakumenya abantu bashasha ngira ko nyishu media nibo usa nkaho widondoye bakuze hajya ku bintu bigiye bitandukanye ikintu nyamukuru we bakuze ko nigiki benshi banzi nk'umukinyi wa mareresi ariko sanzwe ndi realisateur mwanditsi wa mareresi realisateur n'umwanditsi hajya nico kimwe oya urumva umwanditsi ara donc kenshi yandika inkuru iri wiyumviriye akayandika akayitegura mu buryo bw'ireresi abana akayandika nyene ayisobanura uko itangura n'ukuntu inkuru iza guhera amaze kuyandika rero umurealisateur nawe acatora ya nkuru akayigira ukuri ntayiryobo ayigira donc urumva niwe afata inkuru yanditse ayishira mu ngira akigira filme nukuvuga realisateur ni wakora ijya filme donc umubazi gifaransa ni réalisation nyene arayirealize kaba réel ibintu vyiyumviriwe abigira réel uburyo biraba kuri kamera kuri ukabona ko ari ivyo mu majambo make wewe ukora ubuzi bubiri carimwe gusaba ubukana uyo mwuga iyo myuga ibiri vraiment niyo niyumvamo niyo nkora kandi cyane gukina we ntibikugwa neza bo oya kubera uko nasanze ndabirimwo sinovuga ko bingwa nabi mugabo sivyo numva cyane ivyo bibiri nivyo numva mbere mugabo gukina naho nyene bibaye ngombwa urumva ndakina ninaco gituma utazombona nagiye gukina ahandi hari abantu bavuga yuko hari abantu bigungira ko ubuzi bwose ugasanga umuntu n'umwanditsi n'umurealisateur ni cameraman niwe yakoze montage byose ugasanga niwe we nturi mura oya jewe nta mwanya noronka nta mwanya donc nako nivyo nkundira navyo nivyo nkundira ko nshobora kubikora byose bimwe ntavyo nzi ibindi siniyemera ariko kandi kirenze byose mfise abantu bashoboye dushobora gukorana ivyo bintu mfise abo nizera dushobora gukorana ibintu rero tukabigabanganya ega muko kwigungira ko hariho nabavuzwe ko bigungira ko ivyo vyose babyikorera mu kwanka gutanga duke baba barose oya abo nabo igikorwa cyabo niba bagomba kugihinguva novuga ko ari kutamenya kubera ko ikintu gikoraniwe ko n'abantu benshi kigira inguvu zirenze igikorwa cy'umuntu wewe mu majambo make urashiramwo abantu bose ati ingo dusangiye duke twaro yewe no kuyatanga yose no yatanga yose kuneza igikorwa cyawe Amede nukuri impene y'impornyirirana ikiroro cy'ubwatsi iyo migani yawe nayo birumvikana birumvikana mugabo je uko je ndavyumva numva ko jewe hakigikorwa canje kigenda nabi no kwemera ngasonza muga nkagikora kimeze neza mu majambo make uri muri bamwe batwika umukanda munda kugira ibintu byabo bigende neza erega biba ntabwo ubu tubitse pour dibo ubu baye burindire kuko igikorwa cyawe gikoze neza uko bigenda kose kirakuzanira ni utagishizemo amanyanga justement ko hari ukora neza akapanganamo n'amanyanga zema amanyanga kiratenda kikagushikira ahantu vraiment nawe uvuga uti ashi
mbega tuvuze Amede hari we ndazurazi uri umwanditsi ubuze ibintu bigiye bitandukanye tuvuze ati ingunguru atakirimwo ivuze urwamo cyane uwo mugani usiguye iki yawo n'umugani birazwi n'umugani mpeka umeze w'igifaransa mugabo vide niko bavuga ni uko urukuvuga ingunguru urabi dufatiye mu buryo busanzwe ingunguru itarimwe intuze kubise wumvugira ngo du muga yuzuye amazi urakubita gutya ntinanyiganga no kuvuga ibibisa amabanga menshi mu mugani mu bisanzwe muri iyi ntuzenye muri ubuzima busanzwe bwacu babikunda kubige uwo mugani bagugereranya n'abantu usanga bagenda bavuga cyane mu mvugo zabo ari ukwisigura berekana ko ari beza canke barenze mu gihe umuntu afise ikintu mu mutima iwe no mu mutwe mu bwonko aba yikoreye amabanga nta mwanya wo kuvuga ivyo bintu ahubwo afise umwanya wo kudevelopa abantu bazobone ico yavyubatse no kuvuga uwo muntu ubona ivyo yakoze ntavyo wumva yavuze yakoze kandi rero ngaho tukiri ngaho tugende mu buzima busanzwe umuntu iyo yubatse enegise ngaha mu gisagara niwe muntu wa mbere usanga agenda arihaya mwibarabara atuka n'abayede ugasanga ari karatuka mwe amahera ndabaha nayo ariko venera uzura bari karubaka etaje hajya y'isoko abakozi bose nta umenya ngo venera ngo urumva ngo yaje hariho n'abantu rero bakinyi b'amafilimi bameze uyu munsi oyane ivyo kenshi hari igihe bivana na kamera y'umuntu kuko hari umuntu yikorera utuntu duke agakora bucece uwo muntu aba yiyizeye abavuga ati kuri utu duke twanje je ndahimvye ndahaze birankwiye ariko afise duke twiza yego rero kuvuga ni kamere y'umuntu kugenda tuka abantu ni kamere y'umuntu kandi bari mu mice yose si muri filime gusa usanga umuntu ariko aravuga ati jewe uku harimwe kwirata cyane n'ivyo bikunda kubuka sanga karirata ivyo ashoboye n'ivyo yakoze ariko kame uburyo gikorwa twakoze nico kiba gikwiye kurata ni inaka kuko iyo uhagaze ngaha ubu nyene uvuze venera amubona uramwumva wabonye ibikorwa nuko rero Amede wewe ndakubona ukorana n'abantu bagiye batandukanye ba Alivera ba Mimimiheye n'abandi bagiye batandukanye none mu bantu twiko turabona mu masinema ndundi ariko araduga uyu munsi harimwe abantu wewe uvuga ati warafashe ukuboko uramwereka filime ukuntu ikorwa mu majambo make waramuye ico kibazo rero je naco no kwishura muzi impamvu iyo buri umuntu saa sita mwijoro ntumenye iyo yariri kiretse ari wa wundi yavutse ukatanguruka muramiza amata ukahaza kwimukira ku byo kurya arahiwa naho nyene amaze gukura naho nyene amaze niyo amaze gukura asohotse araza kujya ku mubanyi ntushobora kuca wirata ahubwo urya uzora umuvyeyi ntarata ivyo yaguhaye arati cyumumari avuga mwana ntaza genda avuga ngo je ndi umuvyeyi wa naka avuga ati je ni umwana wanje urumva rero umwana we ni wagenda avuga ati umuvyeyi wanje mugo umwana atavuze ngo umuvyeyi wanje ahubwo wowe ukwiye guceceka nta nubwo uburiwe kuko abafise abavyeyi benshi cyangwa ugasanga bvise abandi atari wewe si vyiza rero kugenda wirata uti nibi sinogenda kugira ngo abona sohoye aba barabona vyaye abona aramuye bariya nabusanga baramuwe n'abandi ahubwo bo iyababo aribo bariko ravuga ati Amede yarandamu aho we niho waburose inyishu kuri no ncyo mukiringa tabahari aho nta nyishuro za kuronka kuri jewe pe wewe uri banderemba ko kwanza uri banderemba ko kubera urumva ntusobanutse kuko wewe naho woba warabaramuye ntushima kubivuga oya urumva nakubwiye vyiza wagawuriwe no bavuga ati hariya narahafunguye kandi narahavyibuhiye ubwiye kuvuga ngo uriya naramugaburiye ubukubise swata y'ubugesera kuko wewe ahubwo usanga atari nawe wamugaburiye wo ngo uhawe neza ntiyongeza none reka ntacyo nkibariza weho nta muntu wihayagiza ati uyu yo ntamubona munyirere sindundi
simba ngeze ngaha ngeze sumwe ni benshi cyane ni benshi cy'abantu twagiye duhura bose bangiriye umugisha vraiment sinovuga nabi nta muntu umuntu uvuga ati juyu yarandamuye muri filime aranyereka ibintu byinshi bitandukanye niwe nk'umuvyeyi mukuru yakuriye abantu bose twari twarahuye umviriza cyambere je nta filime y'undi muntu ndakinamo je filime ya mbere nakinye ni yiwanje urumva nukuvuga abantu baje gukina muri filime nabona hamagaye umva sisa kuvuga ngo iyo ntamubona oya ariko ico gihe nariko ndakina filime hari abantu nituye baramfasha hari mwonde uwo tukisazanye nu haragira Mungu Fisto niwe managere wanje haragira Mungu nde Fisto niwe managere wanje niwe twatanguranye n'ubu tukiri kumwe sivyo hari nabandi rero benshi aho nakararo ndaguhaye hari nabandi benshi twagiye duhura bose abambereye abakinyi abambereye abakameramani uramuzi Riva ndamuzi Riva yakoreye ibintu byinshi cyane bikomeye gose niwe mukameramani yansanze ahantu mukameramani wundi yagizene yagutara yantaye pero vyanamunaniye ahubwo byari byamufyo filime yanje arayisubiramo aragenda neza nakarorero hari abakameramani benshi hari Berger Vumiriye uramuzi yego Jefza abavyeyi benshi man Berger urumva no mu Berger nyene rero abavyeyi benshi managere Fabrice uramuzi abona abantu bo kuva kera cyane jewe hari umuntu nkeneye utaravuga ntabandi beashe ni benshi kwera ni benshi je ntatoreka ndamukwibutse hari Lionel ni ugira uvuga Lionel oya reka kwikanga kagabo reka je ndamukwibutse hariho umuntu utigeze uvuga kandi wagize nabi uwo muntu yaravyivugiye aravuga ati jewe Amede iyo atambona ntabageze ngaha kuko bari bamuteye bari bamubwiye ko atafise n'isura yo kujya imbere ya kamera acharamisura sinzi ko yaguhaye isura uri kuvuga Sami ni Sami waciye umumenye none Sami nawe ntacyo yagukoreye navuze ko abantu bose twagiye duhura Sami no muri filime yanje ya mbere yarimwo filime yanje ya mbere Sami yarakinye hinge yari yiwawe canke yari ya Sami oya je nakinye Sami filime yiwanje natanguye gukina Sami nta filime nimwe yari bwasohora oya oya none nkubu nka wewe inje Sami yaramfashije yaramfashije cyane Sami niwe bazananye yego niwe bazananye no mukameramani aje amufasha kugira gusa Sami ntiyari bwakine nari oya yarakina nta sinema yiwe yari bwasohoka none Amede tuvugana ukuri nkubu nje iwawe nkafungura ivyo watetse ukama ku byo watetse no shangaruka nkagenda ndavuga yuko ari je nakwigishije guteka none ugiyemwo mu bantu zeka na Sami hajya nta makosa menshi je ndibaza muri ko abantu benshi bakora mwagiritse none ugiyemwo mu batetse imbere yo gufungura ukajamwo ugahwata ibiraya n'ubuko oya uri baderembako wewe Umajambo make wewe Amede maze kumva ahantu heshi biganiro byose utanga uri ntirumveko sintirumveko ahubwo tuza turavuga ibintu tubivuga mu mazina yacu mwebwe muba mugomba gufata ikintu kimwe aba ari cyo mukinyiza ikindi nacyo mukizamura yewe Sami yarakinye muri filime yanje ako nitwo kwiregagiza ko yakoze none Sami uzora mu mafilime menshi nagenda ndamwandika ko director assistant director yaramfasha Sami yaramfasha mutera ubwishima abantu oya Sami oya gusa ndumvise n'umunsi wa mbere numvise ko Sami ari mukuri niwe muntu wa mbere umushingira ntahe yimushingira ngabo mayina none wewe nubundi sindavyemeye we nta muntu numutashingira ntahe oya urazi gituma igituma abeshi n'umunyenga ikosa rihari Sami ari karakora nuko yavuze ngo yara ngo byose ngo navuye mu maboko ye nta kuntu wova mu maboko y'umuntu uri gukorera mu nzu uwo mufata nk'umwakiritse uroya uri akorera iwanje yomvyara no ivyo ntibibaho ariko rero ivya Sami reka tureke kubihagarara ko cyane ivyo avuga birumvikana mu ruhande rumwe ibindi navyo kameme erega ni vyiza ko avuga kuko iyo reka aravuga Amede
Sigura ko nkatse rero ubukaze nyine kubera kera mu minsi yahera Sami ntiyashobora no kumubaza ngo avuge ngo yarakinye muri filime yanje ntiyanavyubahuka yavuga ngo je ngo natagoye muri rukundo nyambariru sinzi ari yindi yitwa Burundi nigeze avuga ko yigeze akina muri filime yanje oya mugubu unyatanguye kuvuga yuko yakinye muri filime yanje numva ni apana yakinye mu yakuramuye mu majambo make Amede reka tugende hari abana bavuka bavuka sinzi ukuntu robita uyu munsi ukuntu babita bavuka ngira bidaciye mu mategeko bajya bavukiye wabo canke baterewe indukura rero se wiwe akamwihakana umwana agashaje ngaha gakura agashaba umuntu avuye mu ikintu wa mugabo yamwihakanye cagi ukazobona araje ngo burya ngo uyu mwana ngo yari gwanje ngo ntuvyibuka nguza kumburanya ngo ko ari gwanje ngo umwana yigwanye ahubwo unadenze kumwereka ngo parasera kubera iki kubera abonye uyu munsi ageze ico yavuyemo birabaho ivyo bintu cane mbe Amede wewe ugenda n'amaguru haje urafise akadepressé ico kibazo ntukimbaze nawe uri kukibariza abakunzi ba Inyishu Media reka ivyo ntibiturabe ivyo nivyo mu rugo ivyo nivyo vya filime wewe uragafise ntaco gusa nuko tutumvise wihaya muje ndafise akadepressé mu gihe harabaherutse kutugura benshi imana yahezagiye bashagenda barashinga intamyiba kandi gushinga intamyiba barana n'ivyiza ni vyiza kwigirira publicité biremewe niba twe tudashoboye kwigirira publicité mureka babishoboye guhaye ivyiza imana yagukoreye ni guhaye ivyiza ivyo navyo ni vyiza kuvuga ati imana yarabafashije ndafise agadepressé naho kazigiye nta ngorane ivyo navyo usanga ari vyiza cyane ni sawa ubishoboye arabikora umugabo utabishoboye nawe ntukuye kumutera ibuye nayicafise nk'umwaje nazindutse ngaho wawe n'amaguru yafise akamoto nari kubanza kubabwira ati burya gatoro kari kangoye ariko nyene umuntu atacafise ntacagaya oya muganga nta muntu atafise nk'ubu waje niki n'amaguru ico niki ni déplacé alors wumva atacho fise uragifise cyane ndafise I have okay Amede reka ntaribagira simavemba nkaba mutira w'imfizi bahava bamujanana atavuze icyamugenza twavuze vyinshi banzu tubarire hajya intore ntindi igice ca gatatu izoza jya iyi ni kwa gatanu ni saa 2 imisi yose saa 2 kwa gatanu okay aho urakoze mwavyumvise ako karagaciye kuri BMT buja mugenda mugire subscribe hajya munsi abataragira na sabone ego ivyo barabizi abakunzi ba filime intore ntindi je no kuri ndabashimira nibo bariko barabikora ahubwo gusa benshi nuko bibagira kugira subscribe bakaza barabaza ngo none nirasohoka iyo wagize subscribe iyo wagize sabone ukafyonda kukakengeri isohotse nyane ikikubwira ati naje erega hariho nundi uzawumva ngo mbega ngo subscribe ngo nkora he tuzohabereka ni hajya ni kuri kajya kantu ka ruje ukafyonze kakaheba gutukura ukifyonda kukakengeri nako kakirabura ubwo nyene kazoza karavuga ngo ding ego kabisa ije igishika ku munota wa mbere ikikuha raporo ego sha wewe rero mwimisi nawe urumutindi kwe kweli ari umutindi umuntu je mbazi ibibazo ntavyishura uko bikenewe ukumbe uzana ibibazo ufise n'inyishu urumva bawiyishura rero reke kuza oya inyishu mba ndaguhaye ziba ari zanyazo siwe wenyene oya si jeje nyine hari abandi bataronka inyishu beshi abantu bose baza kukubaza ntibaronka inyishu babakene oya rero ugiye kubaza we n'undi mwarimu kandi si wanyigishije ugiye kubaza ikibazo umuntu uri umunyamakuru twarinyisha guhaye uyibuze genda urondera ahandi kubera ko inyishije mba nta hari hizo nzoja kurondera ahandi urake tsirondera ahandi bagomba kumenya iki bagomba kumenya ko nagowe oya ntango ariko amakuru mukwiye kumenya cyane cyane nuko tuba dufise filime nziza yitwa Intore Ntindi tukaba turiko turanabategurira ko filime yitwa ntaho yagiye nayo ntaho yagiye tuzoyigarukana cyo nari kukubaza ego cyane ayo namakuru abakunzi bacu baba bakeneye kumenya ubundi wewe byose urabizi ubuje kubariza bari baje kubariza bari ego cyane reka rero ayacu tubanze tuyicareko tubanze tuvuga y'abantu Amede wewe kubera iki ndazi niwe uri muri BMT ni useruka BMT kubera iki wagiye kwiyambaza uri ya musore bamwita Prosper kugira ashobore kugufasha gutera copyright iginyamakuru cha babu cha BB canke babu TV mu gihe cyari cyapostinze cinema yawe umviriza icyana mbere cyo cyo gutera copyright
ni reclamation ico bita kureklama uburenganzira bwawe ego rero ibintu vya YouTube je muri BMT bijejwe haragira mu Fisto manager wacu niwe bijejwe yitwa Giti bijya bintu twese twarabibonye turabona tuti umuntu nta ciza dufitiye hama tutangura kwiga ukuntu tugira reclamation ntabwo twitabaje Prosper dusanzwe dukorana ujya no mu boss wacu murabizi ko BMT korera wari ubizi no minsi boss wacu rero akabazo abaye nk'abahinga Fisto na Prosper baricarana bakakaraba bakagakemura rero barareklamye ba YouTube irabemerera yuko bayikurako none ko uyu musore El Marofe yagiye kuyiba mbe twamwita igisuma oya ntimumwita igisuma kubera urya yari yaje mu bandi ahubwo yabikoze nabi ntiyihaye zari vyemewe reka mugi kitari cemewe no gufata produit yacu akayishira kuri YouTube n'ububi bwose hajya ubundi mwebwe icyo twari twabahamagara ujya munsi kwari gutora amakuru ariko arabera hariya mukadufasha gupromotinga film nta mugabo urumva niwe yari yabikoze neza urazi kugira kigora atije kugira promoting film ni warasamye commentaire reka yose oya ukoze ko promoting oya jyayo ntiyagira sound naso gupromotinga rero gupromotinga no kuvuga ivyabereye hajya no kuvuga iyo reresi yakubitamo aka voix off basi agakubitamwo na n'utu image twabereye hajya agakubitamwo ijambo ry'abaciye hajya yari karagira promotion yari kuba ari karagira promotion rero mu majambo make yabaye nk'ababana babonye imfungurwa bazijyana umuhonyo oya sinovuga gutyo mugabo kameme biraboneka ko wewe icari kuri mu mutima wiwe no kugirane no kuronka amajuzi gusa nta kindi umutindaro ticababaye ariko ntiyigeze yumvira burya abanyamakuru mwebwe nubwo muba mukeneye guteza imbere ibintu vyanyu murakeneye no kwerekana urukundo mufitiye ibikorwa bivabwenge mukatwereka ko mudushigikiye kuko mutadushigikiye akamaro kanyu erega biravugwa yuko kera habaho abanyamakuru apana mu Burundi hanze habaho abanyamakuru bavuga ati dukeneye inkuru hasi hejuru kuburyo ashobora no kwiyumvira umunyamakuru nkeneye kuvuga ko hari umuntu yapfuye hamaze igihe ata muntu yapfuye agatora inkuru akajya kurasa umuntu akaca kugira aca kamera kuge yuko abantu baheze bapfa rero byasaba ko rero umunyamakuru agira akarangamutima karengeye ivyo vyifuzo vy'iterambere afise akamenya ko iterambere ryiwe riri mu neza y'abenegihugu nimba habaye ikibazo arakivuga ariko no kuciza naho nyene umunyamakuru ategeza gukora ku neza y'igihugu reka twivuge uraze abantu b'uyu munsi natwe turyoherwa n'abantu bariko barashihana baryana nk'ubu nka wewe urambabaje kubona ntavuze ngo ko utakivuga ati iryambwa yagiye kuvuga ko yandamuye ntaho ndayizi famba urazokumviriza umubakije umuntu aca mutuka akamukura impuzu zose mu bantu ivyo bikora babishoboye ivyo bikora kandi narumvise iki kinyamakuru cyanyu nico mwavuganye na famba nyene ariko aravuga ko ndimbwa ndavyibuka kuvuga famba isanse yimbwa kuriwe sabantu bimbwa twe dufise uyu munsi sanse yimbwa kuri we ngo numuntu afise agaciro afise ico yiha oya kiya gihe nisivyo yari karavuga ko yari kavuga ngo umuhimbiri ngo wazontabira nitwahura ijya yari beze okay ni bisanzwe umuhimbiri afise agaciro ahubwo ntibaza agaciro wenda zoraza agaciro ko umuhimbiri muhimbire agaciro kiwe na Tunetse warara muzigitanda cy'umwami uraza amabanga y'abafise abafise agaciro kandi we bakwise umuhimbiri nibaza ko kubera kuko ufise amabanga menshi udasohora n'umunyamabanga mu macako nawe urantutse singututse okay kuri nibisanzwe ivyo zose nibisanzwe ahubwo rero ndagutera inkuru igifise akamaro kuri byose n'igihugu umuntu abari karakora ivyo zo kuza gushihana nagira ndakubwire nk'ubu mwaba mukwiye kunezerezwa nuko film Intore Ntindiri kirazamuka gusumba aho mwoza kumbaza ngo Amede ngo nako muvuga ko iki ngo nta kuntu wo mutuka ivyo biba birenze ariko felicitation kuko igikorwa wakoze kiko kira ivyamwa mu bisanzwe ivyamwa
kiramuje vyinshi Ego ahubwo umunsi wamuye natwe twibuke nukuri tuzovugana abakunzi ba filime zacu bajya twita abafana mwebwe abanyamakuru muri abantu mudufatiye runini vraiment ego imana ibahezagire tuzobibuka cyane ariko Amede je ntuze kumvugira muri commentaire ahubwo genda tuvuze ngaha nyene inyishu media kuri filime yawe y'intore ntindi muri lancement officiel ubwo tweho ntimwabaye butugirira imbabazi ubwo ntitwari twegiza je oya twebwe ntabwo twigeze duhambarira cyane dushavurira umuntu yafashe ibikorwa agace gato ikirerese akakerekana akashiramo n'ivyavuzwe agashiramo n'amafoto agashiramo ibiki shiramo voix canke iki oya mwe nta kibazo iyo biba twari kubabwira yego kandi mwebwe inyishu media burya n'inshuti ya BM naho muza kumponda ngo nze ndatukana vraiment oya ntitwa muri inshuti zacu tubanye neza kitagenda neza twababwira yego Amede sha nta uvuga yose nta uyamara mu bisanzwe nta uyamara reka dufate akanya ko kubwira akajambo ko guheze ko kurangiza ikiganiro kuko sakanyuma tuzogaruka ko kurangiza ikiganiro tubwirira akajambo ubwira abakunzi b'intore ntindi ubabwira ukuntu vyo bavyifasha abakunzi b'intore ntindi rero muhumure ivyo mumaze gushima je ndabibona nko kumengo ni bito gusumba ibigiye kuza nibaza ko guhera kuri episode ya 3 muzobona impinduka nza histoire ya filme uburyo izoba itera baryohera mukomeze mubane natwe turifuza kugera kure cyane kandi kugera kure cyane kwacu niko kubaha ibintu vyiza kandi vyinshi muri BM tibatuzi ko abantu twitondera ikintu koko turashitondera mu buryo buke dufise turamutse turonka uburyo burenze twokora ibirenze mukomeze mudushigikira ngaha kuri Inyishu Media mu nyene abataragira subscribe bari baje bahaciye gusa bagire bahagume ni vyiza ni kinyamakuru ciza n'umunyamakuru wabo akunda gupondana jewe musanzwe akunda kuzana insaku zo gupondana kuko niwe mwavuganye na Sami ni nawe mwavuganye na Famba jewe mvuga ibintu numvi none we nk'ubu atavyo wambwiye hari ibyo wumvise nakwinjije mwuga mwana wa mama ivyo navuze rero wabigaye oya sinabigaye aho nabishimye erega umuntu uko yarura ubukuzi inakiguno hari abantu bitwa bari nakiguno n'abafise inkono yuzuye injya ngaho akubwira ngo mwana ngo urabona ngo wihanganisha ngo hatugize iminsi turara kandi yarafise ivyo ari kukarurira ngo tawaza rero kubera uri nakiguno ntangorane niko wimereye aje bitwaye bakunzi ba Inyishu Media ibitutsi byose antuka mu mwihanganire niko yabaye urumva yumvise wowe udatukanya ca gutuka kwameze rero nagira ndababwira ko ndabakunda nkunda uburyo mudushikikiye nzokora ibishoboka vyose no kuryama nzoreka kuryama kugira ndabaha ibintu byiza cyane kuko turabategurira intore ntindi ihere nako hari naho itazohera ishobora kubandanya hanyuma no ntaho yagiye tuyibazanira kuri warubize hamwe mwari muyimenyereye n'ibindi bikoko ko ababosi bazaza baratwizera ntaho yagiye rero je umunsi umwe nzobasanga kuri tele kwanza muri ko murakora kugira abakunzi b'Inyishu Media ndabaye ku buryo mukoramo ndabajaburire karibu naco ego sama cyarya kandi nukuri sinovuga ko ari kuvumba ariko reka mfata kanya ndagushimire kuko niwe mukinyi w'eresi wenyene cyane twovuga umujitibere wewe wenyene ushobora gufata akanya ugashimira abantu bose bagenzawe mukora igikorwa kimwe atanumwe uvuze nabi atanumwe uravye ribi mukiringo abandi atanumwe umubajije ikibazo atagenda adaponza umuntu avuge ko ari yimbwa avuge ko atacamaze avuge yuko ari umuvyeyi wiwe ari we yamugejeje kura mukiringo wewe abantu bose ubashira ku rugero rumwe kuva ku mukuru gushika ku mutoyi ico kintu Imana izokiguhezagirira oya umwe wese afise defo afise ivyiza umuntu wese afise uruhande rw'ivyiza n'uruhande rw'ibibi rero mu gihe uhagaze ku ruhande rw'ibibi gusa wewe uburi kugerageza kuba mubi iyo wifuza kuba mwiza hagarara ku vyiza wirinde ibibi erega hariho abadega ivyiza n'ibibi biriho hariho uwundi nawe bibi avuga senke purusa vyiza avuga senke purusa bibi gacavuga izo nonani senke purusa agacavuga nonani senke purusa zisigaye agasha yongera ko nibindi vyiwiwe yikuriye mu mutwe umwe wese ahita inzira ziri imbere yacu ni zibiri inzira ziri imbere yacu inzira y'ivyiza
n'inzira y'ibibi inzira y'ukuri n'inzira y'ikinyoma izo ni inzira cyari zibiri no kuvuga rero wewe uhisemo ushaka hari n'ugendera hagati y'izo nzira akemera guca mu bihuru mugavuga ati ndakunda ukuri ndakunda n'ikinyoma akavuga ati jewe rero ngaha sinzi kizonkiza ati hababye nirukira hari ati sinzi ko nzokizwa n'ikinyoma cyangwa nzokizwa n'ukuri reka nemere ngende mu gihuru amahwa bigende birafata naco ndazi nzosimbira mu kuri cyangwa nsimbire mu kuri ariko vyiza abantu nimba udakonje woshaka kugakanya nimba udashushe ushaka ugakonje hitamwo kimwe nivyo vyiza bakumenye mu bibi naco wigumiriza iyo nzira navyo nyene ngo birakiza numvise gusa bigira iherezo ribi oyaye wisanzwe ivy'Imana tubihimana ivya shetani tubihashitani kandi hari abantu bavuga ati igituma abantu bamwe badatunga bakorera Imana ya shetani bariya ni handi rero ugasanga wewe ndagufashije ndaguhaye 5,000 ariko aha ndakoreye Imana tuyashika mwibarabara Amede ngwijambwa ngo yatamona ndamuhe 5,000 ngo uyu munsi ari kurara ari nguja muhimbire none aho hantu nakoreye Imana cyane nakoreye shetani sinzi ni migisaje uburi habiri ni migisaje kwe abantu rero mushima kurira amatama yose nimuje ku ruhande rumwe bahitemo Amede turoreka tugushimire ndumva aha twoharara inyomvyi nikunda kuragatiza ariko twe tugira nitwomera nk'inyomvyi reka ndagushimire kuba wampaye ikaze nkakwakirira no hanze Imana iguhezagire ndashimiye cyane vuga Amede nari ndakibagiye we none hajya wewe ubutache warampinze ngira yuko wubatse mu kigani bambwiye ko wubatse ariko muri ransema numvise bavuga yuko utagira n'ugwamoye yona kubaka apana inzu umukenyezi umukenyezi wambwiye ko ufite umukenyezi urumva n'umukenyezi tuvyumva kumwe none umukenyezi n'umufiance hajya ntibatandukana urumva ariko umufiance ubu urikiri mwigerageza mugabo hari gihe uba waremeje umufiance wanje nimba naremeje n'umukenyezi cyangwa ushaka bya birori nzobikora navyo je nshaka bya birori nzobikora fata amafoto canke ni wa undi mudasa adasa n'ifoto wa undi muri kumwe afika nawe ujya n'umwana nare mbosi naretse ujya n'umwana muhiri wacu urumva hari abana uzuterura urabona ugasimbagiza ukavuga uti ubu n'umwana hari kirundi mukamugapfuye gezaho urafata umwana ukamuzura mugaburira akajumbu je n'umwana wateruwe wahetse ati uyu mwana azokora ndamutume kunzanira utuzi oya je ntawe ntuma tumana nyina urumva rero ntushobora kuvuga gutyo onye none ubundi je umuntu wanje nzomubereka mbibasha uzotwereka wavuze ko ari hanze wavuze ko ari hanze ndabyibutse ni mu diaspora niko babita kuba hanze sawa niko babita umuntu naho aba yagiye kurima muri Kongo aca yitwa mu diaspora reka rero tumurindira igishikaho abirebire tuba wese azu tarakoropa gusa ndumvuri ari kuzu ukoropa aya n'amabanga yiwanje reka nimuze muyinjiramo cyane erega ndabizi naho nuyinjiramo ko ntuyashikamwe hari hano winjira byoroshe n'ahandi naho ntunakirwe mu muryango no anye nta kurengana kabisa reka ndagushimire rero urakoze cyane yego dushimira ariko kandi abakunzi b'ibikorwa byanje abakunzi banje urabatse bararenze n'abantu dukundana kandi bazi ico bakora filime bayigeza kure cyane Imana ibahezagire asante sana abantu mwese mukurikirana ibikorwa vya Amede kuva mbe n'umupfakazi haje hariho sinema za mbere watanguye za mbere ni nyinshi ishusho y'umuntu inkuru y'inkuba umushibuka ni nyinshi cyane kandi zose tuziravye ni sinema zigisha hari abantu bakina sinema umwana utomwereka n'ukuza yiravye avuga ati ivyo nyorogoto mwazanye hajya rero normal no kwihenda cyane kuko ireresi gahunda yayo no kwigisha ntabwo ari kwifotoza abantu mubimenye ireresi so kwifotoza no kwigisha naco gituma bijya bintu tuvuga ngo ko nta kinyengo mano nta kinye bijya sivyo menya nimba igikwa cawe
intumbero yawe yo kwigisha ikazoshika mu bantu igatanga inyigisho igahanura bakagira igico bahinduye mu buzima bwabo bwa misi yose intsinzi niyo intsinzi ntabwo ari gukina nimba intsinzi ari gukina uzoja uraja kwifotoza hariya mu bifotoza reka ndagushimire utanga inyigisho ataminero vare waka bazoyitanga indere ni waronka agasene ko gutukana uzompamagare kwacha niko kwiye kabisa ndumiwe